niwumva ko ari bwo ukeneye kugumamo uzobugumamo, ariko niwaburambigwa, haleluya, niwaburambigwa dutegerezwa kubusohokamo. Imana tugirire neza. Narivuze ngo Imana tugirire neza. Dusome ijambo ry'Imana nkuko babivuze, ntituza guteba cyane kubera ikorane cy'abana. Some kuvayo ihagira umunashi Hallelujah. Amen. Reka dusome kuva igice cy'icenda dusome bwa mbere igice cy'umunani ku murongo wa 25, cyo dusoma igice cy'icenda ku murongo w'umunani. Aravuga ngo Farao asubira kwanka kurekura abantu. Farao ahamagaza Mose na Aroni ati nimugende mushikanire Imana yanyu bimaze ngaha muri iki gihugu. Mose aramwishura ati nibibereye ko twokora dutyo, kuko twoba dushikaniye Uhoraho Imana yacu ibyitwa umuziro ku banyegiputa. Bega ibyo abanyegiputa bita umuziro twobishikana babona nibo twicisha amabuye. Dukwiye kugenda urugendo rw'iminsi 3 tuje mu bugaragwa tubone gushikanira Uhoraho Imana yacu nkuko izotubarira. Farao aramwishura ati ndabaretse mugende kugira ngo mushikanire Uhoraho Imana yanyu bimazi mu bugaragwa, mugabo ntimuje kure cyane kandi munsabire. Mureko murumva ngo ndabaretse nimugende mushikanire Imana yanyu bimaze, ariko condition nimuje hehe kure. Mugende iyo Mana muyikorere, ariko nimugere kure. Mugende murondera amafaranga, ariko mwe mufise limite mutarenga. Genda mukorere Imana yanyu, muvuga ubutumwa, ariko hari urugezo mutazorenga. Niko Satani akora mu buzima bw'abantu bamenye Imana, akagushiriraho delimite, akagushiriraho amalimite agutangira kugira ngo ntushobore kugera kure umugisha. Haleluya. Ngo nuko mugende gukorera Imana yanyu. Ndabibemereye nimugende ndabarekuye, ariko nimuje kure mugumaho nguma ndababona. Mugumaho nguma ndabagenzura. Turagomba kugera kure aho Satani tubona ariko adashobora kutwegera ngo aduhe amabwirizwa n'amategeko. Ikisinzi ko mucumvise nibisigura yuko
kukurabisha amaso, nibyo azokurebesha amaso, ariko adashoboye kugera ahantu uri, adashoboye kugera mu kibanza urimo, adashoboye kugera ahantu kenda ngo nimukende Imana yanyu muyikorere. Ariko nimugire ako twebwe icyifuzo cyacu, jewe icyifuzo cyanjye nkeneye kugera kure, jewe nicyo cyifuzo mfise. Wewe nimba ukeneye kugera hafi, ryo niyerekwa ryawe, mugabo jewe wiyerekwa cyanje nifuza ko tugera kure cyane. Uziko shetani ashaka kudushira akarimbi ngo mugende musengera abagwaye, ariko muzohore musengera abagwaye gripe gusa n'abamenetse umutwe, ariko ntimuze muzura abapfuye. Turagomba kugera no ku rugezo rwo kuzura abapfuye, turagomba kugera ku rugezo. Yigeze kuba igitangaza muri Korea y'Epfo kwa Yongicho, umukozi w'Imana bita Yongicho. Yongicho muramuzi? Mwana namumvise basi, nanje nawe ndabona, ariko naramumvise, ndamubona uko gusa yigisha ku mateleviziyo, ngo sindamubona live, ariko amakuru yo narayumvise ngo yigeze kuba reveye kwa Yongicho mu rushengero rwiwe. Habaye ikanguro ryo kubitangaza n'ibimenyetso, ku buryo ngo hageze igihe mu bitaro byegereye aho Yongicho ari, hapfuye umuntu batamushira muri morgue, Yongicho ataravuga ngo shirayo. Haleluya. Bakamubaza ati ngwino urabe ko atari umukristo wawe yapfuye. Amen. Erega bari abantu nkatwe, abo nabo abakoreshejwe ibikomeye, bari abantu nkatwe, bari bameze nk'uko nawe umeze, bari abanyantege nke, bemera ko ari abanyantege nke. Imana ihingura intege nke zabo, izihinguramo inkomezi. Imana ibakoresha ibikomeye. Erega aba Paulo bari abantu nk'abo. Haleluya. Utegerezwa kugera kure mu gukorera Imana, utegerezwa kugera kure mu gusenga, utegerezwa kugera kure mu kubohoka. Satani akakubwira ngo genda usenge, mugabo gumana uyu musonga uzowugendana imyaka yawe yose, ukagumana umusonga, ukagumana uburibwe, gakomeza gukorera Imana, mugabo ukabikorera uri umukene, ubutunzi bwawe baguma butwara. Haleluya. Utegerezwa kugera kure no mu butunzi, no mu bifatika, no mu bigaragara, utegerezwa kugera kure. Satani akaza akakubwira ati ariko uzusenge, mugabo ntuze wisonzeshe, kuko wocupa. Niwo kwisonzesha iminsi ibiri, iminsi itatu, wocupa. Utegerezwa kurenga itatu ugira itanu, urenga itanu ugira iyinga, uve kwiyinga ugira ukwezi. Utegerezwa gusenga. Haleluya. Utegerezwa gusenga, uve ku kwezi ugire n'amezi abiri, birashoboka ko yasenga. Gusa Satani akaza gutera ubwoba akavuga ati niwarenza umunsi umwe urapfa. Oya, ntabwo upfa. Niterabwoba ry'abadayimoni. Utegerezwa gushika kure mu masengesho, utegerezwa gushika kure mu ngabire, utegerezwa gushika kure mu ivuga butumwa, utegerezwa gushika kure, utegerezwa gushika kure. Haleluya. Byanki ibyo Satani akubwira ngo ntibishoboka, umubwire ngo birashoboka. Mubwire ngo birashoboka, hamwe n'Imana yanje birashoboka, hamwe n'iyampamagaye birashoboka. Amen. Birashoboka. Ngo nimugende muje gukorera Imana yanyu, ndabaretse. Mugende muyishikanire, ariko mugere hafi. Musa aramubwira ati tugende urugendo rw'iminsi 3, kuko ntabwo twotangira ibimazi hano muri Egiputa, kuko wowe ari umuziro ku banyegiputa bo dutera amabuye, turashika kure. Murabizi urugendo rw'iminsi 3 n'urugendo rw'umuzuko.
Yesu yarazutse. Ku munsi ugira gatatu abayuda baratabawe. Ku munsi ugira gatatu ab'Ininewe baratabawe. Mu yandi majambo umunsi ugira gatatu ni umunsi wo guhabwa ubuzima, umunsi w'umuzuko. Dutegerezwa kugira urugendo rw'iminsi itatu. igusukira ubuntu utemba
nka Tanganyika, utemba nka Oseya, ubuntu busendanishe mu buzima bwawe. Haleluya. Umuririmbyi umwe aririmbye ngo abana b'Imana tumeze nka Rusizi, tumeze nk'uruzi, ntabwo tuzibira ngo bishoboke. Utuzibiriye iburyo duca ibumoso, utuzibiriye imbere duca inyuma. Iyo byanse turapomora tukarengana imbere badushiriye. Uyo murozi natsindwe. Ubu muzi cyangwa utamuzi ariko akaba yarakugize ku bushobozi, natsindwe. Atsindwe. Haleluya. Igitigiri kinini narababwiye, igitigiri kinini cy'abantu tubona benshi babayeho bataroranirwa, ubuzima bwabo bumeze nabi, n'abapfumu n'abarozi. Haleluya. Uruzi ko umurozi ashobora kukuroga akakwica agoye kubera ko wacanye imbabura gusa, akakwica neza, akakwica agoye kubera ko waguze agatenge kamwe k'ibihumbi 50, wambaye akarato ka 20,000 akakwica. Nubona umuntu akugirira ishari, azoba ari karegereza urwego rw'abarozi, kuko dogere ya nyuma umuntu ava akavuye ku ishari, avuye ku rwego rw'ishari, ahitira umurozi. Umuntu agirira ishari mugenzi we aba ariko arasogeza yegereza kugradiwa ngo abe umurozi. Umuntu w'inzigo akwanga agoye ubusa ataco mupfa, kubera kusa neza, kubera ko wavyibushe, kubera ko ufise akabiri keza akakugirira inzigo, uyo abasigaje amadogre make nka 2% akaba umurozi. Uzi umuce kure no kukuroga yo kuroga, no kukwica yo kwica. Haleluya. Umurozi iyo akubonye gusa niyo utwenze biramubabaza. Kugenda kwawe gusa uri muzima biramubabaza. Kuronka icujya biramubabaza. Kuronka gahuzu wambara biramubabaza. Kuba waronse umufiance biramubabaza. Kuba natwe uyu munsi tugomba kubabara aho batugejeje, tuhabarenze mu izina rya Yesu. Tuhabarenze. Eliya yigeze ngo guhura n'abantu bari baje kumufata, bamusanze ku musozi, ngo bari batumwe n'umwami ngo baze kumufata. Arabaza ngo mwe murondera nde? ngo turondera Eliya. Murondera Eliya? Arababwira ngo nimba ndumuhanuzi w'Imana, nimba ndumukozi w'Imana, umuriro utibuke ubarigate ubayigize mwese. Umuriro ngo uhitira utibuka kwa kanya nyene. Ndashaka ugire akanwa nk'aka Eliya. Urekura umuriro, umuriro uhitira ubarigata. Hasigaye umwe aragenda abwira umwami ati bose barahiye, sigaye cenyene. Umwami ngo arungika abandi 50, nabo bibukonye. Arungika abandi nabo bibukonye. Arungitse yindi tu. Uwarungitse azaciye bugufi, aramubwira ngo ndasabye amaraso yanje aba yagacira imbere yawe, ungirira ubuntu. Haleluya. Niba taca bugufi barava mu nzira. Niba taca bugufi ngo bihane bace bugufi, barava mu nzira yawe. Umuriro uratibuka urabarigata. Ubushize narababwiye hari kuwa kane, menga ni kuwa kane, ijambo rivuga ngo Yesu atuma abigishwa biwe, arababwira ngo mugende mu mihana, nimwagera mu gisagara, kwiremo ry'igisagara muza kuhasanga inyana y'indogoba
inyana y'indogoba hamwe na nyina wayo bizirikiye ahantu ku kiziriko, mubiziture. Nihagira umuntu ababaza igituma mubizitura, mubabwire ngo data barabikeneye. Nanje gahunda yanje uyu munsi niyo kukuzitura, niyo kugukuraho ugashika kuri misezerano ryawe, ugashika mu mugisha, ugashika mu Imana yakuremeye. Warirutse isagara cyose warakimaze, ariko nta gifatika, nta kintu gifatika, hakuna baraka, nta mugisha. Haleluya. Wanyana y'indogoba, va kuri ico kiziriko. Ubuhanye na mama wawe, ubuhanye n'umuryango wawe, ubuhanye na bene wanyu, va kuri ico kiziriko. Reka nsome undi murongo w'ijambo ry'Imana 9. Bene nahejeje aya majambo, reka bandanye some ku murongo wa 28. Farao aramwishura ati ndabaretse mugende kugira ngo mushikanire Uhoraho Imana yanyu bimazi mu bugaragwa, mugabo ntimuje kure cyane, munsabire. Tugende kugusabira mugabo ntitushike kure cyane. Mose aramwishura ati he, ndagiye ndasaba Uhoraho yajaza kura ya masinzi y'ibibugu kuri wewe mwe n'abanyarugo bawe n'abantu bawe, ariko nyaguhora ku ngoma, woye kongera kuduhenda ngo wange kurekura abantu ngo bagende bashikanire Uhoraho ibimazi. Mose arasohoka ava imbere ya Farao atakambira Uhoraho. Uhoraho abigira nk'uko Mose yavuze, akura ayo masinzi y'ibibugu kuri Farao no ku banyarugo biwe no ku bantu biwe, ntihasigara na kimwe. Ariko Farao asubira kwikomanaza umutima, icyo gihe naco ntiyarekura ubwo bwoko ngo bugende. Kamanda mvuge iki kintu, Mose kugira ngo Farao abarekure yakoreshejwe ibimenyetso 10. Ibimenyetso bingahe? 10. Muri Egiputa hari imana basenga 10. Icago kimwe cyose Mose yarekura cyari gihwanye n'imana basenga muri ico gihugu. Icago cyose cyasenyura imana basenga. Imana tugire neza. Izo mana, ibyo bigigumana byubatswe iwanyu, ibyo bimazi cyangwa ibyo bicaniro byubatswe iwanyu, turagomba ngo bisenyugwe. Yarasenyuye ibyo bicaniro byose by'izo mana kugeza ku gicaniro c'9, ku kigirwamana c'9. 9 hageze inshuro y'9, Mose abwira Farao ngo turekure tugende. Farao aranka, aravuga ngo sindabarekura, nimugende, kandi wa mwana we ntuzosubire kungarukira ku irembo, ntuzosubire kugarukira mu rugo, gende ntuzongarukire mu nzu, ntuzongaruke imbere. Mose aramubwira ngo uvuze neza, uvuze ukuri, urahanuye, sinzongera kugaruka. Ribaye ijyanyuma, usenza amasengesho menshi, ariko aya masengesho y'uyu munsi wa gatandatu naba amasengesho agira gute? Ahindura. Guvuze ukuri, ndagiye sinzogaruka. Uyo muntu muteze amaboko igihe kirekire, uyo muntu musabye igihe kinini, uyo muntu yabaye nk'imana, yakugize wamugize nk'ikigirwamana, ariko uwo mureke ugafata imana. Mureke ufata imana ngo ndagiye sinzokongera kugaruka. Haleluya. Ikimenyetso cya nyuma cyari cyo kwica abana b'imfura, Imana ibwira Mose ngo genda babwire bitegure, batunganye imitsima ya Pasika, bategure n'inyama za Pasika, kuko mu gicugu
baraza kugenda. Farao ndaza gukora ikintu kiza gutuma Farao abarekura gihutihuti. Araza barekura ku ngufu, araza kubarekura ku itegeko. Haleluya. Araza kubarekura ku ngufu. Ubwanyuma abana b'imfura bose barapfa. Iby'uburiza. Haleluya. Birapfa. Farao ngo abyuka mu gicugu, abyuka mu ijoro, ahamagaza Mose na Aroni, arababwira ngo nimumvire mu gihugu, mugende, ndemejwe. Haleluya. Nawe bakure kure, barasohoka baragenda. Kubera iki? Icyatumye bagenda ni giki? Icyatumye ibyo byose biba ni giki? Usomye mu gice cya kabiri, ngo aho batakambira Imana, ugutakamba kwabo muri iki gitabo cyo Kuvayo igice cya kabiri ku murongo wa kangahe? Umurongo wa 23. Igice cya kabiri kuri 23, usomye kuri 23 kumanuka, hakwereka ngo ukuntu Abisirayeli batakambye bakaririra Imana bigatuma yibuka amasezerano Imana yari yarasezeraniye Abrahamu na Isaka na Yakobo. Iyo badatakamba ngo baririre Imana, Farao ntiyari kubarekura. Ariko baratakambye baririra Imana, Farao Imana imukorako. Nawe uricaye ngo bizokwijana, ngo bizogenda. Ntibitegerezwa kwijana. Utegerezwa kugira ikintu ukora, utegerezwa kugira isengesho ukora, utegerezwa kugira inambuko ukoze, utegerezwa kugira urwego ushitse ko rundi rw'amasengesho. Niko ndababwira. Haleluya. Mwari muzi ko hari ibintu bidashobora gukunda utabitangiye n'ikimazi, kugira ngo bikuve ko bikaba ngombwa kubitangira ikimazi. Haleluya. Reka ndababwira amakosa mwamwe abantu dukora. Mwese murafise abana, abatari bake murafise abana, ababyeyi mufise abana. Umwana wawe igihe wamuvyara no kumwandikisha gusa muri komine, nta mafaranga watanze, nta mafaranga batanga, nta kitansi batanga muri mwabaye gute? Sangwa mutabandikishije menga ni cha 10,000 gutyo. Ukazana umwana wangu ni munsengerera umwana wanje, umwana yavuze nta kimaze ufise, ariko sha ugapfa kuzana uko gusa ngo umwana wanje ngo umusengere, ngo Imana izimurinde ingwara, ngo izimurinde ibyago, izimurinde atakintu na kimushizeho. Ari ibintu usanga tunegirije twayifata ibisanzwe. Haleluya. Haleluya. Misi fadika isigaragara, bo barazi ko atakintu cyagusa kibaho. Haleluya. Ukabona usenze isengesho, ukisonzesha iminsi 2, iminsi 3, iminsi 7, ukabona ntibiciyemo. Hindura ushire muri kimazi na curabe. Ukabona utanze ikimazi ukabona biranga. Rega abantu bashobora gutanga ikimazi nigira ico gikora. Shira mu isengesho naryo, isonzeshe, duka umusozi, fata iminsi 2 wiherere, fata iminsi 3 wiherere, sigira amasengesho y'uburyo bwose. Haleluya. Hari ibintu ushobora gukoresha ikimazi bikaba ngombwa ko wisonzesha.
kwese Yesu ijambo yavuze aravuga ngo beniri ya mpemu nta kindi kintu kishobora kiretse gusenga no kwisonzesha. Wowe abarozi barakwisonzeshereje kugira ngo bakuroge. Baruzi ko abarozi bisonzesha. Haleluya. Waruzi yuko reka ndabaha akarorero kamwe irindi yerekwa narayengize. Murabona mumurikirane neza, iyo idayimoni bayitumye kukwica bakayituma kukwica ikananigwa bishitse igasubira ikuzimu. Mwari muzi yuko ikuzimu hari amaprizo, ikuzimu hari amaprizo. Iyo umudayimoni Satani amutumye genda wice nkaka bikamunanira agasanga uyo muntu afise imbaraga zisumba iyo dayimoni yarungitswe, iyo dayimoni gasubirayo, bashobora kuyifunga mu gasho nk'iminsi 1000 ifunzwe ikubitwa mu gitondo saa 6 na nimugoroba kubera ko misiyo bayihaye yananiwe. Niyo mpamvu iyo batumye idayimoni kwisi ngwize kwica umuntu itamwishe nisubirayo, niyemera gusubirayo. Haleluya. Nisubirayo itegerezwa kugenda ikarondera abandi badayimoni baza kuyifasha bayisumvye imbaraga kugira ngo iguhenure. Yacari imwe ikazana izindi ndwi ziyirusha ububi. Niyo mpamvu iyo umurozi bamuha imisiyo yo kukwica iyo naniwe misiyo umurozi. Twigeze gusengera umukobwa umwe turiko turamusengera, yari afise ikibazo c'abadayimoni bakomeye cyane, yari kararogwa kandi akarogwa na nyinabo. Yamenga yari nyinabo batari nyina senge, sindavyibuka neza. Haleluya. Mumurikane ngomba kubabwira ibintu bikomeye. Abadayimoni baravuga ngo dutegerezwa kumujana kuko twe ntituri babandi muhejeje kwica, ntituri bajya. Usigene bavuze ngo twe tuvuye muri Libya. Bibaza umuntu w'ibururi yari ari karogesha uyo muntu avuye muri Libya gute? Ubu nyene mwisi y'umuka iyo umurozi afise ifoto yawe ubo byaroroshe kurogesha umuntu biroroha cyane. Afata ifoto yawe akayirungikira nk'undi murozi ari Nigeria, ifoto yawe bagahitira bakurungikira imizimu nk'igihumbi akoresheje ifoto yiwawe gusa cyane afashe impuzu yawe. Abo bademoni baravuga ngo twebwe tuvuye Libya. Ubu nyene muravuye Libya mu ruti twe twurutse indego ije gute? Ati nivyoroshe. Iyo misiyo yabananiye bategerezwa kugwana intambara zose zishoboka bakarondera abandi babarusha imbaraga baza kubafasha. Kuki yananiwe misiyo bamuhaye arakubitwa agerageza uko ashoboye kose kugira ngo igikorwa bamuhaye nikimunanira. Bashobora kumufunga nk'imyaka 10. Niyo mpamvu
bamaze kwinjira mu mugwi wo kuroga, ikintu cya mbere narababwiye, umurozi Satani amukorera cya mbere, amukuramo umutima w'ubuntu, umutima w'ubuntu, impuhwe. Ntatinya gufata imfura yiwe akayica, akayica izosi, imfura yiwe yabyaye. Ari umukobwa yadushingiye intaya ngaha kwa Mungu ku mugoroba, batubwiye ko bari bamutumye umuvyeyi wiwe, wa mukobwa wa musi ku mugoroba bamutumye ikuzimu, namwe wagenda zane atanga umuvyeyi wiwe. Ntibatinya kugutuma umwana wawe, ntibatinya kugutuma umugabo wawe, ntibatinya kugutuma abavyeyi bawe. Haleluya. Ikuzimu abadaimoni yo barungitse barisonzesha, afata amasengesho. Wewe wafashe amasengesho. No musi ko twiriwe ngaha, twatanguye saa 3 tuzogeza saa 8, vuga ko tuza gusenga na masaha 5. Bugi ikuzimu bobo batanguye kusenga batugwanya nka saa 5 y'ijoro, kugira ngo abademoni baza kuza kugwanya amateraniro y'uyu munsi baze kugira imbaraga. Ariko nibazi natwe ko hari abandi basenga amasengesho amasaha 28 kuri 28. Natwe niba ibyo banga ntajyo bazi, bagerageza barisonzesha kugira ngo ico umupango uri kurapanga, gahunda uri kurapanga utayigerako. Ugasanga umuntu asenga amasengesho gusa yayandi yo kujya ngo mana ubibemwo, Imana ibibemwo. Na masengesho gira uraze ko hari abantu yibuka ko atasenze ibyo kujya byageze mu kanwa. Nguzi ko nasenze ba bizokuniga. Wowe ufite amasengesho be nayo ushaka guhangana n'abarozi. Bazokuniga. Iki gihe kirageze ngo Imana idusiga imbaraga, idusiga amavuta, itwongera amavuta, itwongera ubushobozi bwo gushobora guhangana n'imikorere y'isi. Ijambo narababwiye riravuga ngo abo tunigana sabi inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru, tunigana n'abafise ububasha, n'abagwanyi isi y'umwijima, abaganzi isi y'umwijima, abashefu, tugwana n'abagenero. Utwo dusengesho twawe ni duke, ongereza ushobore guhangana n'isi y'umwijima. Haleluya. Iyo yananiwe aratuma ku barozi, kuko abarozi yega ari ikintu kinangaza, kubera ko abantu buzuye mwemuye tutamenyana, abana b'Imana tutamenyana, mugabo abarozi bobo bakamenyana. Umurozi ntashobora kugwanya umurozi mugenzi we. Bigenda gute ngo abantu basenga baba aribo baterana ingumu? Ari ikibazo. Ugasanga abantu basenga bakorera Imana niwe ko akubitana inkokora, hari ikibazo. Ariko abarozi bo bafise urunani, bafise ubumwe. Igihe kirageze ngo abana b'Imana dushire inkomezi hamwe, dushire ubumwe hamwe, duterateranye imbaraga, dushobore kugwana n'isi y'umwijima. Ikibazo gikomeye, abarozi bobo barashira nako. Ariko bigenda gute ngo mwene so bikunanire kumusengera? Ari n'igihe nshaka kukubwira ati sengera uwo mwicaranye, wamureba ukabona n'umukunda. N'abantu murumva ngo bajya ku misozi bagiye kuboha abantu, ngo ndamuboshe. Uramuboshe aho kugira isengesho ryo kumubohora, ugira isengesho ryo kumuboha. Itangaza cyarabaye. Haleluya.
amashano 70% wasanga mugwaye amashano. None mwayakuye he? Mwayahawe n'abandi. Nubu twokora deliverance yo munda. Ubu nyine twokora deliverance yo munda. Woraba ibintu biba ahanyine. Woraba ko mutadahwa ivyo mwariye, mutazi yo mwabiririye. Wibaza ngo mwabihawe n'abandi. Mwabihawe n'abitwa ngo inshuti zanyu, abo hafi yanyu, abo mugendana, abo musangira. Yesu dufashe. Nimba baroze bafise urunani bashobora gushira hamwe bagakundana bagafashanya, bigenda gute ngo abana b'Imana tunanirwe gushira imbaraga hamwe z'amasengesho twumva ibintu kumwe? Haleluya. Hari ikibazo. Haleluya. Haleluya. Ubushize twakoze deliverance y'amazi ngaha. Hari dimanche ku mugoroba. Narumiwe. Navuga ati abantu bagenda barapfuye. Twakoze deliverance y'amazi ibirenge. Gushira ibirenge mu mazi. Urazi abantu bangana guca ati abantu 10 bavuyemo. Boss abarusi barabita barabagiriye. Ibice 99% by'imiryango y'Ikinyafrika irimwe abarozi. Anu bogira ubushakashatsi mu muryango wanyu ukajya mu bisokuruza inyuma nka bingahe, ntashobora kuburamo umuntu yabaye umurozi. Nubu barimo wowe ugenda bakugenza ukiga amashure mugabo bariko barakugendako aka nikige tuze turabe ko amashuri aco azokaviramo. Igihe kirageze ngo twikunkumure ivyo bintu vyakorese ku buzima bwacu, turiho cyane tutariho, twikunkumure. Birababaje. Kubundi bakuziziki mupfiki nabo. Uzi ikintu bakuziza? Ndakikubwiye nuko baruta. Nuko baruta. Nuko inyenyeri yawe iruta inyenyeri zabo. Nuko umugisha wawe uruta umugisha wabo. Kazabona umuntu akugwanya kugirira nabi akuroga akwica nabi, uzomenye ngo inyenyeri yanje iraka gusumba inyenyeri yiwe. Nica guhora. Haleluya. Ngo mugende ariko ntimugere kure. Mugende mugarukire hafi. Je numva ntakeneye kugarukira hafi, nkeneye kugarukira kure. Saha mu Burundi gusa ndakeneye kugenda n'ibihugu, ndakeneye kugenda n'amahanga, ndakeneye saha gusa. Sukuvuga ubutumwa ngaha gusa. Satani agushiraho igihome akakubwira ngo uzovuga ubutumwa. Izi mpome zine z'urushenge ntuzozirenga. Dukwiye kurengana izi mpome tukagera hanze, tukagera ku kibuga, tukagera ku masade, tukagera kure. Ariko Satani ntabwo abikeneye kuko arabizi nidutera intambuko tugasohoka ibihumbi n'ibihumbi bizokira. Ngati genda mugume mwizungurukako. Tugiye dusenge. Igice cy'icenda ku murongo w'umunani haravuga ngo icago cya gatandatu hatera ibihute.
uhoraho abarira Mose na Aroni ati nimwabira amashi y'umunyota wo mwitanure Mose awutumurire hejuru imbere ya Farawo urahinduka umukungugu warare ku gihugu cyose cya Egiputa uhinduka ibihute bivamwe ibimungu bifata abantu n'ibitungano mu gihugu cyose cya Egiputa bajana wa munyota wo mwitanure bahagarara imbere ya Farawo Mose awutumurira hejuru uhinduka ibihute bivamwe ibimungu bifata abantu n'ibitungano. 11 Babanyamareba ntibashobora guhagarara imbere ya Mose kubw'ivyo bihute kuko byari bifashe abo banyamareba bona abanyegiputa bose. Yarahanashaka ngo babanyamareba ntibashobora guhagarara imbere ya Mose kubw'ivyo bihute kuko byari bifashe abo banyamareba bona abanyegiputa bose. Ivyo bihute bifata babanyamareba. Ndagomba ngo isengesho ry'uyu munsi tugerekeze kuri babarozi babandi ba Satani yakoresha. Aba bantu ntabwo bariko baranyumva neza. Isengesho ry'aka kanya tugiye kugerekeza kuri babapfumu, tugiye kugerekeza kuri babarozi bakuroga. Ngo ivyo bihute biba ari bo bifata. Wamuroziwe ahuri hariya ku musozi hariya iwacu hariya twavuki ufite amatwi urumva tukurungitseko icago kigufate. Wanashaka uvyumve unavyemere isengesho ry'urungikana ukwizera riraza gushika i Tanzania, rishike Kongo, rishike mu Kirundo, rishike mu Kayanza, rishike wani wali ngo barungitse ngo bafashe umukungugu bawurungika bawukungumura hejuru y'igihugu. Uyo munyota ukwira igihugu cyose. Ukwira iki? Igihugu cyose. Ngo abanyamareba nabo ngo bagerageje ngo bigane iby'ico kimenyetso birabananira kuko nabo bari bafashwe n'ibyo bihute. Biganza bahora bakoresha bacanga imiti yo kukuroga bifatwe n'ibihute bifatwe n'ibimungu. Hari abavyumvise bavuga haleluya, hari abavyise bavuga haleluya. Sema haleluya. Bafatwe nico cago cari categuriwe wewe ahubwo gice kibasubirako mu izina rya Yesu Kristo. Ngo bafatwa ntibashobora kwigana, bari barimenyeye baguma bigana ibyo Mose akoze, ariko none Imana imukoresha ikintu kibananira kucigana. Umviriza nakubwire, hari umumama ari amaze iminsi aza ngaho ndamusengere, abadayimoni bari baramuhagurukiye uko atwaye inda zaravayo ikwijije amezi 2 inda yakivayo aza amaze gukorora 5. Ndamubwira ngo ubu rero harageza aho twambara urwaga, ubu ari ibungenze nda ikwije amezi 8. Ndashaka ngo Imana data wa twese ubu ari ibungenze ndikwije amezi 8 inyuma y'ukwezi kumwe azobavyara, ariko bari barashize akarimbi baravuga ngo ntazopfa vyara. Ndatangarije umuntu yafashe ubuzima bwawe, Imana ikora igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Dutegerezwa kumenya aho ibintu byapfiriye, dutegerezwa kumenya aho badupangiye imipango yo umva bari bararahiye ngo nazopfa vyaye zivayo izavuyeyo zaravuyeyo, ariko utegerezwa gusaminda mu buryo bufatika. Iyo tuvuze inda ushobora kwibaza ngo n'umwana gusa. Inda ashobora kuba amafaranga, inda ashobora kuba akazi, inda ashobora kuba ubutunzi bufatika, ashobora kuba amashuri. Ndagutangariza mu izina rya Yesu Kristo izakorotse zarakorotse, ariko iyo ugiye gusama yoyo urayivyara mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo urayivyara mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo
bamukoreye barabikoze, ariko uyu munsi Imana nishiraho gasopo, nishiraho kirazira, nihagarika iyo mipango y'abapfumu n'abanyamareba ngo bagerageza kwigana birabananira. Wovuga haleluya. Birabananira. Eba barozi barananiwe. Tumaze iminsi iri jambo turisubiramo, ntabwo turabasazi. Tumaze igihe kirekire turisubiramo. Ni kubera ko ubuzima bw'abantu benshi buri posede, ubuzima bw'abantu benshi bwononekaye, ubuzima bw'abantu bwapfuye, ariko Imana yamanukanywe no kukuziburira ibyo bazibiye, no kukugururira ibyo bugaye, no kugushiriraho ibyo bakuyeho. Haleluya. Ibindi ko nababwira n'ukuri, genda bizi ko uyo mama azohagarara, namubwiye ati wowe uzoshinga naho umaze kubyara muzomubona. Wewe wanyu uramuzi na iceceke ratavyumva. Haleluya. Imana itegerezwa gukora ikintu cyerekana yuko uri umunyembaraga, kandi n'Imana nayo ari inyembaraga. Kintu cyerekana ko uri umunyabubasha, n'Imana yawe ari nyabubasha. Irenge gituma dukurikira Imana ni kubera kitabara. Gituma dukorera Yesu nuko atabara. Iza gushira hejuru wihagarika umutima, iza gushira hejuru wihagarika umutima. Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi, Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi. Iza gushira hejuru wihagarika umutima, iza gushira hejuru wihagarika umutima. Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi, Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi. Iza gushira hejuru wihagarika umutima, iza gushira hejuru wihagarika umutima. Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi, Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi. Iza gushira hejuru wihagarika umutima, iza gushira hejuru wihagarika umutima. Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi, Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi. Iza gushira hejuru wihagarika umutima, iza gushira hejuru wihagarika umutima. Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi, Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi. Iza gushira hejuru wihagarika umutima, iza gushira hejuru wihagarika umutima. Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi, Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi. Wihagarika umutima, iza gushira hejuru wihagarika umutima. Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi, Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi. Iza gushira hejuru wihagarika umutima, iza gushira hejuru wihagarika umutima. Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi, Esiteri ntiyarazi kwa Zabu umwamikazi. Sema haleluya. Imana imanukanwe no gushira hejuru abacishijwe bugufi. Imana imanukanywe no kuduza abacishijwe bugufi. Imana imanukanywe no gukiza abari baragwaye. Imana imanukanywe no gutabara abari barahombye. Imana imanuka. Reka mbere ko dusenga somo wundi murongo umwe w'ijambo ry'Imana hanyene. Igice ca 9 umurongo wa 25. Mu gihugu cyose cya Egiputa
ubwo rubura rwica icyari ku gahinga cyose, ari umuntu, ari gitunzwe, ari gikoko, kandi rwica n'icyameze cyose ku gahinga, ruvuna n'ibiti byose. Nyumviriza 26. Mu gihugu cy'i Gosheni honyine niho rutaguye aho Abisirayeli baba. 27. Farao atuma guhamagaza Mose na Aroni, arababwira ati ubuho nkoze icyaha, uhora haransinze. Niko muranyumva? Abantu barasinziriye. Abantu barasinziriye. Subiramo aho hantu 27. Farao atuma guhamagaza Mose na Aroni, arababwira ati ubuho nkoze icyaha, uhora haransinze, twe n'abantu banje turatsinzwe. Amen. Farao ubwiwe aravuga ngo ubuho nkoze icyaha, uhoraho aransinze, twe n'abantu banje turatsinzwe. Satani n'abakozi biwe baratsinzwe mu izina rya Yesu. Satani n'abarozi baratsinzwe ku buzima bwawe. Baratsinzwe. Ngo ubuho nkoze icyaha, niho yari akibimenya ko yakoze amakosa. Ubuho ibyo yari yakoze n'ibyari ibyaha, ariko uwo munsi icyo kintu akoze kiramwemeza. Sinzi ko ejo nababwiye ati hari abantu batumva, bumvishijwe, bemera bemejwe nk'imoto za zindi za kera, zimwe za kera z'amakike, kubita bakike kugira ngo ibanze kwaka, bakemera bemejwe, baranse kwemera yuko ufise Imana, baranse kwemera yuko usenga Imana nyamana, Imana iraza kubemeza. Iza kubemeza. Sivyo nibwira kubagirira, sibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Mana yadusanze twigarakura, ifata idukurayo, azira tweza iratubabarira, ikiruta ibindi anisezerano. Gaho ni mugende, aho mugende mubwira abababaye, umurize abakomeretse, ubabwire maze barebe, dufite Imana itagenda. Sivyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Gaho ni mugende, aho mugende mubwira abababaye, umurize abakomeretse, mubagire baze barebe, dufite Imana itagihinduka. Hallelujah. Hallelujah. Dufite Imana. Farao aravuga ngo ndatsinzwe n'abantu banje, Imana iradutsinze. Hallelujah. Imana iradutsinze. Niwakira iyo ntsinzi. Ndatangaje ngo niwakira iyo ntsinzi ku bw'aya masengesho. Ndatangaje ngo niwakira iyo ntsinzi ku bw'aya masengesho. Niwakira gutsindanishiriza ku bw'aya masengesho. Sema amina. Akira iyo ntsinzi. Ibyabo barozi batwaye bagiye gutongerera ko bigaruke. Niba n'amafaranga batwaye bagiye gutongerera ko nagaruke.
nagaruke. Niba ari muzi batwa bagiye kwitongerera ko nigaruke. Tsinda ega nagwanuriye tsinda abansi bawe, tsinda abadayimoni, tsinda izo nzozi mbi, tsinda izo ndoto mbi, tsinda uwamuroza kurara ko kwijoro, tsinda. Nimuhagarare dusenge. Iburasirazuba n'iburengerazuba abantu babayeho ngo bamushime amashimwe. Iburasirazuba n'iburengerazuba abantu babayeho ngo bamushime. Tugomba gusenga. Twaje gusenga Imana. Gusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana we ikaza gutabara. Gusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Gusenga Imana, gusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Tubivuge cyane, gusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Gusenga Imana, gusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Iyo Mana ikaza gutabara, ikaza gutabara. Gusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Ugusenga we guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza. Gusenga we, gusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana ku ntebe yayo ikaza. Ikaza gutabara, Imana ikaza gutabara, Imana ikaza gutabara, ikaza gutabara.
bishoboka ko mupfukame turagomba kwegera igicaniro c'ubuntu. Amaraso yamenetse wese niyisengera abwira Imana intege nke ziwa ziri arahazi, faiblesse ziwa hano ziri arahazi. Gerageza kubwira Yesu, gerageza kubwira Yesu uyu munsi ntarengane ubuzima bwawe, ntarengane ubugingo bwawe. Uyu munsi agukoreko, uyu munsi agukoreko. Mana bamwe barapfukamye abandi bararambaraye. Turakeneye ubutabazi bwawe, turakeneye ubutabazi bwawe, turakeneye inyishu yawe Yesu Kristo. Turakeneye inyishu yawe, turakeneye igisubizo cyawe. Mana gendera ubwoko bwawe. Ndashaka numva ijwi ryawe uri kurasenga, ugerageze kuzamura ijwi ryawe uhamagare Yesu, ugerageze kuzamura ijwi ryawe uhamagara Imana, ugerageze kuzamura ijwi ryawe uhamagara Yesu. Mubwire agira icyo agukoreye muri aka kanya. Mubwire agira icyo agukoreye muri aka kanya. Mubwire agira icyo agukoreye muri aka kanya. Mubwire agira icyo akuremeye muri aka kanya. Turakeneye icyo uri bukorane natwe. Mana dukure mu bisanza by'amaraso, dukure mu bisanza by'amaraso, dukure mu bisanza by'amaraso, dukure mu gahinda k'igihe kirekire, dukure mu maboko y'abarozi igihe kirekire, dukure mu maboko y'abacawi igihe kirekire, dukure mu maboko y'abakonikoni igihe kirekire. Baboshe ubuzima bwacu ngo nitugira aho dushika, ngo nitugira icyo tugerako. Mwene data senga, mwene data hamagara Yesu, hamagara Yesu. Icyo kibazo cyawe aragishoboye, iyo ngorane yawe arayishoboye, icyo geragezwa ararishoboye kurikemura. Mubwire
mubwire ntari kure, mubwire ntari kure, mubwire ntari kure, ari hafi yawe, 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 hafi yawe aho ni hari. Muri kumwe mubwire icyo kibazo, mubwire uyu musonga abarozi baguteje. Jesus, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu mwana w'Imana nzima, Yesu mwana wa Dawidi, Yesu mani hambaye. Manuri miza urera cyane, ineza yawe mana we nigihinduka torurera. Mana imigozi babohesheje amaguru nicike, imigozi babohesheje amaboko nicike, imigozi babohesheje ubuzima bwacu nivutagurike. Nutavuga ikibazo cyawe ngo kibwire Imana, nta wundi muntu akizi gusumba uko wowe ukizi, nta wundi muntu azi ingorane yawe gusumba uko wowe uyizi, nta wundi azi ikibazo ufise gusumba uko wowe ukizi. Ndakwinginze mwene data, muri aka kanya ugerageze kubwira Imana, muri aka kanya ugerageze kuririra Imana, muri aka kanya ugerageze gutakambira Yesu. Gerageza kwinginga Yesu, gerageza kwinginga Yesu, gerageza kwinginga Data. Mubwire ikibazo cyawe, mubwire ingorane yawe, mubwire ikikuruhije. Yes, iyurushe iyuremerewe bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe mukunzi wawe, nta wundi wobona hafi yawe. Bibwire Yesu nyene, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe mukunzi wawe, nta wundi wobona hafi yawe. Bibwire Yesu nyene, ayo marira nayo marushwa, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe mukunzi wawe, nta wundi wobona hafi yawe. Bibwire Yesu nyene. Ndakwinginze umubwire, ndakwinginze umubwire. Ariko aregeranya ayo marira, ariko aregeranya ayo maborogo, ariko aregeranya. Ndakwinginze umuntu wese atakambe, ndakwinginze umuntu wese atakambe, umuntu wese atakambe. Urugo rwawe rurakunaniye, abarozi n'abapfumu baruhagurukiye. Senga, senga, senga mwene data, senga abarozi bakurekure, senga abadayimoni bakurekure, senga iyo myuka mibi kurekure. Elebosh, ketelebosh, rita shai God, rita la bonde ze God, rita la bayaza, pepa shaya za gloria masia. Izina rya Yesu Kristo. Mana tabara ubwoko bwawe, Mana tabara abana bawe, Mana tabara ihanga ryawe, Mana tabara abana bawe. Satani yazingazinze ubuzima bwabo, Satani yazingazinze imibereho yabo, Satani yabishe nabi. Yesu Kristo, 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 Yesu Kristo. Senga, 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 sengera icyo kibazo Yesu ariko aragikemura. Sengera iyo ngorane Yesu yaje kuyikemura. Sengera icyo kibazo ufise Yesu yaje kugikemura. Sengera icyo kibazo cyawe Yesu yaje kugikemura. Hari ibibazo biriko birakemuka, hari ibibazo biriko biratorerwa inyisho.
mwami Yesu utorere igisha ibibazo by'abana bawe. Yes. Mana abana bawe urabizi iminsi bamaze bizengurukako igihe kibaye kirekire Mana, igihe kibaye kirekire Data, igihe kibaye kirekire Mwami. Ndakwinginze Mana, urakoze turagushimiye, Mana urakoze turagukengurukiye, tugukomeye amashyi menshi Mwami Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Subira mu bibanza. Kubimenya nibwo buzima, visama aranzi nanje ndamuzi. Kubimenya nibwo buzima, visama uhabwe gushika kure, ushike kure mu iyerekwa, ushike kure mu ngabire, ushike kure mu masengesho, ushike kure mu kugororoka, ushike kure mu kwezwa, ushike kure mu kwirinda icaha,
ushike kure mu gutunganira Imana, wegera Imana birenze uko wahora uyegera, wumve gukunda Imana birenze uko wahora uyikunda. Imana ibagirire neza, kadukorera Imana. Twababwiye n'umunsi ko duheza n'imboga, ariko ejo ni dimanche, ejo muri bukigira tuzosengera igiki pesa money. Ejo tuzohabwa urufunguzo rwayo, amafaranga. Uwo mutwaro w'amafaranga twese turawufise, ninde atayakeneye? Nawe